Christian ngiriye ubuntu watangiye no gukora ibikorwa wamamaza nakubonye ahantu ku makeye muri mbijya company yanyu yitwa gute ngo marege bagirwa regetse Dufacom company. So Mimi, I have a big surprise. What? To you, ndagufite surprise no munsi. Wewe? Yeah. Yareka imikino sha. Mimi Mireille. Yes, we. Diko. Raba ibubafu bwawe udasiba kudukorera ibyiza ndarengutse kugutakamira. This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV 257. Twizera yuko mumeze neza aho muherereye. Twe natwe tumeze neza. Uko bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko ibyanka byakunda ku munsi w'ejo canke hirya y'ejo namwe bizoba bimeze neza. Mumaze kumenyera arabagiye bagira comment ngo barakeneye kumbona. Tubanze turamukanye ndabaramutse cyane. Uyu munsi nabiyeretse. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukinyi wa filme mukunda muri benshi yitwa Mimi Mireille, amenyerewe cyane nka Kente muri filme ishusho y'umuntu. Twaje hano hantu mu kibanza kidasanzwe, kimwe mu bibanza biteye mu gisagara ca Bujumbura kizwi nka Oha Cafe. Mimi rero sasa twazananye hano hantu ndamubwira ko tuje gukora ikiganiro ku bintu byo, ariko ndabatuye surprise ngire ndamukorere. Si ibyo byonyene kuko turaza gukora, ariko hari surprise nshaka kumukorera. Mimi ari numwe mu bantu twayaze, hama arambwira ngo hari umukinyi wa filme nkunda kubi mugenzi wanje. Ambwira ati gihe nohura nawe numva yuko nonezerwa cyane. Je namuzanye atabizi, ndashaka ndamujaneho nawe nyene namuzanye, ariko ndamunyegeza baganire na cyane ko byanka byakunda ni ibintu namwe nzi muza gukunda. Murindire murabe surprise yacu. Mimi Oui. Ça va? bagiye nari nagutaye Hari wandetse jenyene. nakoretse wenyene wari mubi Kuri telefone. usanga ariko urapanga wa wundi cyane. Urya sinamuvanga. Ni umwe rukumbi. Nimwe rukumbi nk'abatamuzi nimba atari banga ninde ujyamo ukomeza kubigira ibanga buri munsi udashaka kubikora. Ariko wenda namukubwiye. Aya nawanze wambwiye rero wambwiye ntawe numvise neza. Nta kundi waratsibagiye. Usohokera ahantu heza kwe. Wahageretse abakunzi ba Fresh TV bashaka bavyumve wanyeretse aha hantu. Ahantu ndahakunda ni heza. Haratuje. Hari ibintu byiza. Oya gakirima ni bien nabonye afise aga cafe nike amaservice yaho. Taraki inkoko yo ngaha. Inkoko zirahari. Je nta byinshi nashimye kuvuga mugabo sinshobora gukora ikiganiro ahantu heza nkaha munyere ntahavuze. Nabwiye abantu yuko ari muri Ohaka. Ubwo se bwa mbere uhaje? Oya narahaje narigeze kuhaza. Turi muri nigeze kuhaza turi muri shooting ya filime yabereye ndo warahaze. Icyo gihe abantu byari sawa turakora ibintu by'amateka. Nahazi ngaha ni muhira mani ntibaza yuko mba nabaye defense. Ari nzigo nago twikiye none ndabihombeye. Neda rikomenga ntutekanye. Ndatekanye. Mbona meze nk'umuntu utekanye menga mudu sikirenga. Ikiganiro tugikora duhagaze. Uraze rero. Ntungahereka twagikora ntangora. Wamaze kuru. Aya si cyane nje ndi mu sportif. Sportif. Ni sportif ni wihenze. Ariko wamaze kuruhana ariko wanabyibusha usigaye ufite ibiro byinshi reka binashoboka. Kumererwa neza gusa mu mwanya. Abakozi ba Fresh TV 257 nje ndabasabye munkurikire nibaze ko kenshi amwe mumukumbuye kenshi abantu baba bagukundiye sanzu baramutse ngabajya banzu baramutse kuri ngobe nivugana rero ari je mvugisha abantu jenyene droppinga comment muvuge
ibiganiro turiko tabashikiriza ukuntu mubibona murabiraba ariko tukabona commentaire ni nkeya cyane turakeneye ibyumviro byanyu na cyane yuko ari byo bishobora kutwubaka ndabamenyesha kandi yuko Fresh TV 257 dufise n'iyindi service muri Fresh Studio yaba advertising yaba ufise imanza za mariage waba ukeneye amafoto ameze neza byose turabikora abanyamusigaye mutwikasha amafoto meza ako Fresh TV man wazi tunafise na promo tana muri yo promo tubafitiye promo ifoto imwe fetura urampamagara rega nico nagenda nakubwiye umuntu nkawe shaba umustar niki utaza kwifotoza muhegeke ko ifoto imwe yahora ari 5,000 ubu twazimanuye tuzishira kuri 2 gusa citonderwa tugaza kwifotoza ifoto 5 donc 8,000 1000 n'amahera makeya cyane uravye kwifoto ikibazo zobindihira je nabyo nyene no bikora aho ku mustari wacu azira kutifotoza cyane azi n'ukuntu mudusaba amafoto menshi nta nayo mfise ubu nimuze musure nyene mukwiye kugwiza amafoto nivyo bintu byiza nivyo biba ari ibintu bizima ubu nayo vise ku rundi ruhande simeze gute meze neza ndakubona izuba gusa ama contract gashana kuguma wiheretse abuzwa n'ikisi Christian ngiriye ubuntu watangiye no gukora ibikorwa wamamaza nakubonye ahantu ku makeye muri mbijya company yanyu yitwa gute ngoma ndagibagirwa rigeze Dufacom so Mimi, I have a big surprise. What? To you, ndagufite surprise no munsi. Wewe? Yeah. Yareka imikino sha. Ndagufite? Vuga ko ikiganiro tukirangirije aha. Oya, ikiganiro ndukimarira ngaha nyene. Tugiye kwicara ahantu dukore twicara nande mba numva ndushe mugabo surprise yo ndayigufitiye. Jewe? Yeah. Ndanayikwerekera ahantu tuza kuba twicara. Ata anniversaire nakoze. Nyina n'abantu bakora surprise kuri yani. Ari kintu kwigeze kuyaga nzi yuko wamaze no kwibagika. Hanyuma rero je ndicara ndavuga ati reka kino kintu ndagikwenda gukora surprise idasanzwe. Nivyo? Diko. Mugozi wara gusanga ari inasanzwe. Diko gukorera surprise Mimi. Ibintu ntakantu karimo. Wasanga ngiye no kuguha ko nake nawe witungira umudoka reka hawo bitobe. Icara mara mutima yawe uri kuriru. Ahubwo ndagusabye ikintu. Nyemera ndakufunga mu maso. Ufunge mu maso ya dikarekiza nibyo. Urazi yuko umuntu wanje ntungabire. Kandi gufunge mu maso hanyuma tugende twicare dukore twicare. Ako kandi kantu uraza kukabona nyo. Ako ndagufunga kandi uraba hari. Oya dikama sisanzwe ufite amaso matoya. Nachuba please. Mimi Mireille. Yes, we. Diko. Yafunga buke. Nachu twagiye. Diko singwedi. Ndabe kutabona. Twagiye kenda urambere kuri filme yawe. Diko singwedi. Nabonye watangiye no gukora. Ngo ndakumva tugende nko. Ati rero bimeze gute? Diko ndagwa. Tugende nko bandanyuza ndakunda. Ati rero bimeze gute muri filme ishusho y'umuntu mwamaze kuyiheba? Twarayirangije. Urira mera nk'uriza. Okay, bakunzi ba Fresh TV akazi rero nuko kaba kagiye gukogwa. Umuza. Reka gutiye. Diko n'umugoma ndiko. Gubuza. Ingobukeye ashimire ibyo bintu jewe ndabyanze. Umuko ndakwicarike mera nk'uhindukira. Bandanyuza abanzu wegera inyuma gato. Wow. Fungurire. Gubuko ndagufungura. Mera nk'uraba ngaha. Wanzureke ndabyifunguriye. Wewe Mana waremye isi n'ijuru, zina ryawe rishimwe. Raba ibubamfu bwawe, wewe udasiba kudukorera ibyiza, ndarengutse
kugutakamira ibigeragezo mpaye Mana ntibigira uko bingana nagerageje kubyihanganira ariko bikananira kanura umura nazima kumuza y'amarira surprise kwihangana Mana dusenga fasha kwihangana karibu cyane karibu mu kiganiro uyu mwana mukuye hega umwana w'abandi mukuye please ihangane dukore ikiganiro urugendo ruracyari rurerure umwana w'abandi fasha Mana sinze ntirimuke more tomte agahinda ihangane ya sorry ihangane please karibu akodiko ihangane bro yamugaye amakuru yawe biraza turashima Imana karibu cyane surprise akodiko yana nzima wamwumvise Imana ishimwe cyane ovete bwana Mugisha uyu mukobwa twigeze kuganira ambwira ukuntu agukunda n'ukuntu yakunze ibikorwa byawe urugero rudasanzwe by the way nawe nyine n'umukinnyi wa filime ndavuga ati je rero ubwo binsabye narihuramiye avuga ati nzogukora surprise ko nagize Imana Mugisha tukamenyana nawe byanka byakunda muzomenyana mimi surprise ubu nibaza uzozura byemera nzobihanagure mu izosi haca kanoze sawa gusa mo kumuza n'abafanzi banje ni byiza yego ndamuhaye pole kubona yaciye ashikira mu kiriyo kandi atawapfa atamuntu yapfuye alright good wiyumva gute rero je surprise yanje uno munsi ni aryoye cyane kuko nari narabyifuje kuva kera please Fako nizere yuko yamarira atari kireyo mugane wa Mugisha nizere yuko amarira y'umunezero wana Mugisha utabandika filime yitwa amarira y'umunezero numva menga kano gatitire ko ahubwo ndaryoye cyane kuko Umugisha ngende ndamukunda cyane n'umukinnyi yene natangiye kumenya ongeza akajwi gato ndazi kuvuga buke n'umukinnyi natangiye kumenya kuva ntangura kuraba filime ndundi ndavyibuka nari nkiri umwana ariko urabona ko ubu ndakunze cyane ndarira ndakoma induru ndarira muhira nyine barantwenga warira kubera kuraba filime ya Mugisha Mugisha rero si bwa mbere ndamubonye narigeze kumubona muri ville ndamuramutsa gusa ntabyo yibuka ntiyari byabyibuhe cyane agiye gushyira mu bantu babyibushye warongeye ntabwo ubyibushye ariko ifreshere ziragutemba ndamuramutsa yari ahagaze aje kuri bata gusa je ntabyo kwibuka yari ahagaze kuri bata biranka uburyo nyine ndashaka kwihangana kumuramutsa ndaja kumuramutsa ndibandaniriza urugendo rero ntiyari kumbure Mugisha yagufashe nyine nk'abandi bafana nyine hari hajya kuri bata ntago yari kuvyitaho umuntu wese ari kumuramutsa ni sawa narakunze filime yawe
nifuje kukuramutsa ca ndibandaniriza urumva nta vyinshi ahubwo je uno munsi ngenda naceceka imiganiri sinumva ibintu uza gushiramo kubona umpuje na Mugisha unkoreye ikintu ciza cane kuko cyane ego iryo filime yaramfashije ndayikunda ariko cyane indirimbo babonye ko byasika nihangana indirimbo ndayivuza kenshi buri munsi kandi niko yambwiye ati je indirimbo yiwe yonyene ndayivuza buri munsi kenshi na nijoro natse kwivuza ndayivuza kenshi buri munsi cyane ico gitero kuba byari byatangiye kukubiramo ko nshobora gukora surprise urugendo ruracyari hano ndavuga ati tuje kwiteramira kuri Orakafe mugani yarazi yuko Bwana Mugisha nawe nyene yicariye hari iki gitero urugendo ruracyari rurerure nabifashe arana hano turi hano ku isi turacafise urugendo rurerure cyane umuntu wenda yifata nkaho menga niko yayo bari mu bibazo kanaka afise urugendo rurerure muri ivyo atarabona iyo bija niyo biva ariko si ico no ku muntu wese adafise ibibazo akwiye kumenya ko afise urugendo rurerure cyane imbere yiwe kandi rushaka kuba na rugufi bitewe nuko Imana yabipanze ese mimi ako kantu uvuga uzimwe muri iyo ndirimbo wakaturirimba sinzi kuririmba aragufasha ndakeneye kumva ijwi rya Mimi na Mugisha bifatanye oca abantu wenga sanze ndi muri korali sadacanda turadice muririmba za ndoto wagize by the way nanje ni mu bantu naraba filme za Mugisha kera wanashaka nkira ahantu urugoro ntazi yuko no mugabo tuzicarana tukaganira reka twarateye imbere cyane gose no kuri n'ubuntu nyene bw'Imana je iterambere so nindiri ura na Mugisha nyene nibi nanje Imana ingiriye neza twagi nabanye bagitse urugendo ruraserurerure ukunda ko gaco ngo urugendo nyene yari yose ndayizi yose urayizi muririmbane gato akantu ka 45 secondes dere kuri nani Mimi kandi ni utangura muhera nije ntangura kaduhere ku rugendo nacu urugendo ruracari rurerure fasha mwana sinze niruke inzira yanje yuzuyemwo amahwa amarira n'amaganya imbere yanje hari umwijima simbona niyo ndiko ndaja ndungikira umuco wawe rugira hataragera ko zira niwe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira fasha Mana fasha kwihangana fasha Mana fasha Kentia huyu Mimi Mireye kwihangana ewe Mana dusenga fasha kwihangana saluti sana niranganira agira vugishwa ariko bikanani amashimwe naririmbye amajyana baho mbese ibyo bivutse ibintu rero nanjye mbona ari surprise yavuze akantu ati ari abantu kumira abantu baba badafite ibibazo yuko bamenya yuko icyo numubwira ni uko ata muntu ku isi adafite ibibazo nta muntu abaho ku isi adafite ibibazo nabo mubona yuko kumbura bari mu mahirwe ntibabura ibibazo byabo babura ingorane zabo ari umuntu ushobora kubona mu maso y'iwawe ukabona ati yararenganye wicara aciyemo ariko bakubwiye ibintu byiwe akubwiye ibyo arimo ucujugumira uvuga ati je Imana ndagushimiye kuko je ndi mu mahirwe kuruta ujya mbona ku maso y'iwawe rero ku isi rero
kuba gusa uri umwana w'umuntu ni ibibazo kwitwa umwana w'umuntu gusa ni ikibazo ni ingorane ibyo ukora byose ni ikibazo uri mu bukene ni ikibazo uri mu butunzi ni ikibazo uhimbye ni ikibazo uri ushonje ni ikibazo urumva ibintu byose ni ibibazo none Bwana Mugisha nimba ibintu byose ari ibibazo rero umuntu yobibamwo gute kuko ndashaka kucugira ko nk'umuntu ukunda guhanura ufite n'abantu benshi baguhanze amaso nk'umwigisha wabo ucunagira ko uhanura mboreka sinda biti impanuro ucumenga hari ibyo arimo bitameze neza ariko ugire n'ijambo utekereye uno mukobwa yamaze kwinjira muri ibintu bya filime atangiye kuba n'umusare n'ubuzima butaba bworoshe ufatiye kuri bwa buzima n'ubundi uvuga yuko ubugoye ariko kandi nk'umwana w'umwigeme yaje mwa bino bintu yitware gute icya mbere ni uko yomenya yuko kuri iyi si nta cyoroshe ibintu byose kuri iyi nta cyoroshe kibaho byose bisaba kwitanga umwanya uburyo hama ntayo muri ba bandi bifuza agenda gutera uno munsi ngo ace asarura uwo munsi nyine ni yuko burya kugira ngo uronke ushike kwihangiro ryawe ushike kuri objectif yawe bidusaba umwanya bizoca muri byinshi cyane ibyo uzoshobora n'ibyo utazoshobora ibikomeye n'ibyoroshe bica mu nzira y'amahwa no mu nzira yoroshe bisanzwe umva bimwe mu bintu bikomeye gukora akazi cyangwa kwerekana talent yawe ukarabwa n'abantu amamiliyoni ku isi kuko ajya amaso y'abantu hariho amaso mazima hariho amaso y'urukundo hariho amaso y'ishari hariho amaso y'abarozi hariho amaso y'abantu b'Imana urumva baba bariko barakuraba rero ni ikintu kiba gisaba yuko wishyira mu maboko y'Imana cyane ndabona ukivuga ko umwe wese arafise ukuntu yizera ariko utabishyize mu maboko y'Imana umva ni bibiri either ubishyize mu maboko y'Imana cyangwa ubishyize mu maboko ya Satani ariko mu maboko ya Satani rero ntibirama nta nguvu bigira gira umwanya muto bigaca bijya pembeni ushaka kubaza kubera iki Mugisha twayisuye imyaka muri 2010 ego umaraciye imyaka myinshi cyane iracabaho mu mitima y'abantu kabisa kubera ni igikorwa twashyize mu maboko y'Imana sizwo gitahura ndacumva rero burya bivanye n'ukuntu isi ducamo ari isi yanduye isi mu bigaragaza bikomakomeye utize amaboko y'Imana upfa imyaka yawe itarashika kandi bakagwama mu kaburi atari gwawe neza cyane umuntu ashobora kugwa mu kaburi atari gwiwe kabisa turashaka kugangaza ko bati mimi yafuye kandi atapfuye urumva bamutwe mu yindi monde yagiye kuririmbira abandi yagiye kuri amasira mu bindi usanzwe bya nibyo gupfa ugihagaze urumva unashaka kugenda rero ibintu nk'ibyo rero umuntu rero niyo mpamvu mvuga ni kujya icubahiro cy'umuntu ni uko atahura Imana cyari cyo yubaha Imana cyari cyo ko ibyo turondera byose ngaho kuri iyi si iby'akanya gato haraciye ibihangange bikomakomeye ariko ubu bitakivugwa kandi urumva mugabo Imana iracyabaho Imana irabanira kubaho Imana yakurema Mimi vyanka vyakunda rero guhura na Mugisha ndibaza ko abantu bariko nabibona byakubereye ikintu kitoroshe bivuze ko ufise byinshi wo baramwibaza ko kuva kera jenge ndaguha kanya umwibariza ikintu cyose wumva cyaba kiri mu mutima kugira amakenga here ntava nagenda menga hari deni amujaniye amakini naco boy yumve ari free Mugisha n'umuntu w'abantu Mugisha n'umuntu yikundira abantu n'umuntu akunda gutera blague ntujugumire wumve ko uri ukunda musaza ubyakira gute ubona abantu baragukunze karuno rugero hamwe n'abakinyi ba filime n'abanyene no munsi bafite amazina bumva yuko guhura nawe ari ikintu kidasanzwe je kuri je ni iteka ridasanzwe kandi byose ndabishimira Imana kose kugume bw'iwacu kubushake bw'iwaje byose ni by'Imana Imana ishatse kukuduza ishatse kukumanura irakumanura biba byose ndabishimira Imana kandi amazi tubiri Mugi wakinye uri kuca mu bigeragezo byinshi cyane igiki cyagusunitse donc igiki cyaguteye imbaraga zo kwihangana ibyo bigeragezo byose ari kuracamo hama ikindi naco twabonye Mugisha ko yari umusore aciye bugufi eske mu buzima busanzwe usanzwe uciye bugufi canke n'ivyo muri filime kabisa ikindi naco kiriya gihe wagaragaje uburyo wabaye umuntu w'intwara zi kwihangana mu buzima busanzwe iyo uhuye n'ibigeragezo
ubasha kwihangana canke biriya bintu byari vya filime mu buzima usanzwe uri umuntu kwihangana gatubazo reka mfate ko tudutatu nimba ndatwibuka ese Mimi ko murabana ubwoba yakubwiye ati be free yabadije icyambere ni igiki icyambere wakinye uri umuntu ariko aca mu bigeragezo byinshi cyane ni izihe mbaraga nihe wakura imbaraga zo kwihangana ni igiki cyagusunitse kwihangana mu gihe bigiye yoba yari karakina ko ari nk'ukuri k'ubuzima ariko araba yego mu gihe ko ari ukuri k'ubuzima ubaye bo ufite reka mvuge ikintu kimwe kuri ibyo kuvuga byose reka ndabyishyure mu majambo make kuvuga yuko icyambere icyo wamenya filime ya Mugisha ijya ni filime nanditse nisunze cyane cyane ubuzima busanzwe abantu benshi bacamo harimo ibiki na jewe naciyemo urumva rero iyo umuntu uri mu bibazo uriga nasanze burya byinshi kuruta iyo uri mu mahigwe rero uri mu bibazo ukabura ikintu cyitwa kwihangana kenshi urananirwa kenshi ufata inzira zitari zo urumva rero ikintu cyitwa kwihangana nasanze burya kwihangana kurarura ariko ukagira ibyamwa biryoshye cyane urumva nicyo kintu hanini nashatse kwerekana izo nguvu iyo nguvu yamva muri jati ngo nshaka kwihangana ni kubera yuko hariyo byinshi naciyemo jewe personnellement urumva ndabyihanganira mu nyuma nshira ku nsinzi idasanzwe hajya nashatse rero gupartaja kwerekana n'abandi yuko burya kimwe gituma abantu bashika ku ntego yabo kuri objectif yabo niko bagomba kugira ikintu cyitwa kwihangana kandi kwihangana burya ni ikintu umuntu agomba kubana nacyo mu mutima wiwe mu bisata byose mu bihe byose urumva mu bintu byose ku kazi muhira mu kibano mu bintu byose ubuze ikintu cyitwa kwihangana kuko burya nta kintu gikomeye cyane ku isi ngo kubana n'abantu abana b'abantu baragoye cyane abana n'abantu turagoye cyane gose aho kujya tuvuka dutandukanye umwe wese avuga ku isaha yiwe n'abana amaso umwe wese avuga ku isaha yiwe azafise ingeso yiwe azafise kamere yiwe urumva rero kubana n'abana b'abantu si ikintu cyoroshye niyo ntambara ya mbere ikomeye cyane rero iyo ntambara umuntu ayitsinda iyo yitwaje ikintu cyitwa kwihangana Mimi ingero uri kurumva numva Mugisha asa n'uri kadusangiza ishure ry'ubuzima canke nka conclusion ya bwa buzima wari kuravuga go muri filme akantu umuntu aba yumva yogenderako nimba niko ndabitahora bwana Mugisha niho ati muri byose umuntu akaza umutima wo kwihangana no kwihangana kuko kwihangana burya nicyo kintu kinanira benshi cyane benshi kandi kwihangana ni muri kijya gihe umuntu agukorera ikintu ukaba ufise ama opportunity cyane uri tari gukora ikindi nawe kuri postinga mugabo umutima wakubwira ati ibihangana cool down atuye Imana nimba yakora ikintu kibi Imana irashobora kuzomwishyura kuko ihora ihoze urumva rero kwihangana ikintu gikomeye amaje ati none mbega kujya kwihangana niko umeze voilà nico kintu yabaje bakabiri cyane ni bya filme bon hamwe no vuga yuko kumbure je mfise kwihangana gukomeye cyane abantu ntibashobora kuntabura neza yari abashaka kuba ati yari ko yiterera udushugwe canke kunukunuku nibaza ko kino kibazo kumbure abo tubana nka madamu wanje abana banje environnement barashobora kugishingira intare yobishingira avuga ati uyu muntu ikintu cyo kwihangana aragerageza weje madamu twarakoranye ikiganiro aravuga ati Mugisha ni umugabo wa nyawe urumva kandi umugore avuze ati ni umugabo wa nyawe ujya attention attention aba yakwemeje avuga ati kuko mba mwaciye ibintu byinshi nawe akabona ati umugabo wanje ni afite kwihangana kudasanzwe Mimi kutamabajije ko akiri umusore David ujya kiriya gihe umugabo ari umwana Ingwara nk'inkumi nigeze kumva inkuru ivuga yuko Mugisha umukobwa wese wa kijya gihe ngo yashaka kuba mu rukundo nawe je nibaza yuko yarakira umwana ariko wari umwana atangiye gukura yarakira 10 ninga wari ufite nka 14 antuko 14 umuntu ntakunda sana nakano wegeze rego uyu umwana acha 12 akiri umwana aba bakura vuba yari yavuze nka 10 cyangwa 11 urumva rero
rero ni ukumaja mu make jewe nukuri jewe personnellement kwihangana ndagerageza aho Imana nk'umwana w'umuntu ndagerageza aho Imana aho n'Imana iraza gushikana. Urakoze cyane Mugisha, nkuye mu jambo rimwe kandi rirafashije. Naravye gutora ikaramu ndaryandika ariko ntaco naryanditse mu mutwe. Yavuze ikintu kimwe ngo kwihangana kurarura ngo ariko kugira ivyamwa biryoshe cyane. Iryo jambo naritwaye kandi bien sûr kandi ni kuri start kandi aramenya yuko deja ari imbere ya kamera. Muri iyi si uzima aba contre 6 nibo benshi, aba contre 6 nibo benshi kuri iyi si. Urashobora gusanga nk'abantu nka 89% ari aba contre 6 baba ndi bitambika mu iterambere ry'umuntu, baba ni badakunda ko umuntu atera imbere. Hari umuntu usanga gusa akwanira ubusa, nta deni mufitiye, nta nubwo muzinanye, kaza ngo icyo ngo hafi ngo icyo kirishima aramaze kukuvugisha, uramaze kubana. Hari abantu usanga bafite imitima y'abarozi batabizi. Wewe ni umutima w'umurozi, ugasanga wewe ni umunegativiste gusa, kuvuga wewe nta kintu cyiza mu maso yigerabona. Ibintu byose mu maso yewe ni bibi. Ni kuvuga atabura commentaire iri negative. Musanzwe akozwe muri negative gusa, wewe ni Mr Negative, ni Mr Negative. Kuvuga wewe ubona cyo savuga babita aba pessimiste. Urumva n'abantu ibintu byose babibona au sens negative. Ngabo kandi baragwiriye cyane. Rero niba hura n'abantu nk'abo rero nibaze bagutera intege, baguca intege kwito, kuko bariho naho ubonekera bose nk'ukwezi. Kwihangana kurarura ariko kugira ibyamwa biryoshe cyane. Nkunda kwihangana cyane n'ukuri. Rana igihe cyose ufite wihanganiye ikintu, igihe cyose buri musoroma ivyamwa vyiza. Ariko iyo utihanganye usanga mu mayesheka atandukanye. Merci Mugisha kuri kana kantu ngiye. Ni keza cyane, sanzwe nzi ko kwihangana ari kwiza, ariko nyene uranyongerereje ko nubwo ibintu byo birura, iyo wihangana amaherezo bari ibintu biryoshe cyane. Bo hanyuma rero ni Mimi rero canke Kentia ariko araboneka cyane no munsi muri filme. Amateka wari kuri yakora mu ishusho y'umuntu, ugiye gutangura n'ibindi bikorwa wasinya na contract yo gukora. Mugisha nawe ni wa muri legend n'umundi nihagaze afise filme hanze irikira bica bigacika mbere simwe. Nanumvise yuko umusaza agiye muri shooting aduhereze n'iyindi. Mugisha byanka byakunda kino kiganiro kitaranahera, abantu benshi batangiye kwipfuza ngo twobona gute Mugisha na Mireille bahuriye muri filme. Mimi wewe ndazi mu nyota afise n'ubundi bino bintu birimo. Ahubwo kino kintu ndagitombereza cyane kuri Mugisha. Mugisha bizogenda gute ukinanye none mushiki wacu? Boje birashobokaho. Erega je ndakunda kuvuga ati burya kwisi nta kidashoboka kiretse kurema. Uracumva? Nta kidashoboka kiretse kurema. Umugabo n'umunyabwenge. Uracumva neza? Ati nta kidashoboka kiretse kurema. Uracumva neza? Cyose rero ibintu byose ngorandika birashoboka. Byose birashoboka. Gusa icyo na peut-être boy. Nashobora guhura n'umuntu rimwe nkavuga ati nkagira analyse yiwanje. Nimba atari banga maja mu make. Nimba atari ubwiyorobesi, ariko umuntu yorobe kuramubona. Nka twebwe baza guca muri byinshi, baza guhura na benshi. Ari umuntu ushobora kubona ko ati uyu muntu yorobese ku bantu, urumva? Aritonda, Mimi aritonda. Nasanze ari umukobwa yitonda kabisa. Rero abananye kwibera abananye yivugira make, yivugira make uko nyene. Kandi Mugisha je nibaza ko atari muri babandi twigaze gukorana ikiganiro avuga ati hari abantu bakina habara ahantu bambaye ibinaka tije nk'abo bantu simba ndabibona. Gusa ni kubera icyo usanga ibisagara rero urabona ko atangiye kuja muri nuze ndamutegera impanuro nawe nyene. Attention reka ndagutegera impanuro neza cyane nka grand frère wiwawe. Urumva ko jewe abakobwa toutes les filles ndabafata avec son message. Urumva muri filme ego ni umwuga mwiza cyane iyo uwifashemo neza. Muri filme ndakunda kuvuga ni burya filme
ni ikintu ibintu uri kurakina uri kuratanga ubutumwa bukomeye cyane ku isi kandi ukarabwa n'abantu batandukanye abantu benshi cyane kandi umwe wese aba afise ukuntu yakira ibintu rero nka mushikanje mbona uri kuraza ugerageza ukunda bino bintu bya filime uze wiyubare cyane n'ubuhumbu ingeso y'ubuhumbu ni ingeso itameze neza ni ingeso itesha agaciro abakobwa wishyize mu buhumbu urumva uzoba uri uritesha agaciro kandi n'irya talent yawe uzoba uri kurayica hari abakobwa benshi binjiye muri filime cyangwa ku mengo baca bacika abandi baca bashaka producer bose babe abagabo babo abakameramani bose babe abagabo babo abakteri bose nze ubu principal uri mustari ka tugendane uzoba uri kuritesha agaciro attention umuntu azobona ko akwiye kugufasha azagufashe atagisabwe atagisabwe bakivuge bacumve neza ko ndabizi muri uno mwuga ari abantu usanga babona ati kubera ko jewe ndi mu director kubera ko jewe ari je mfise ikaramu kubera ko ari jewe nica nkakiza urumva umukobwa jewe tutagiye hahandi tudakoze bya bindi urumva ni gishoboka ico kintu uzuciyubare mushiki wacu kabisa biratesha agaciro uzoge bike wijya Amerikani uzoge agafi wirobeye agafi wirobeye wenyine nigera ryawe ari kujya ibyo bindi ubona ko bihinda birahinda mugabo umwisho agaciro kajya hasi abakobwa benshi batitahuye urumva kandi uzuraraba n'amarori kuma gukinisha si buri wese ugomba gukina hari amarori ari bitera soni hari amarori agutesha agaciro directement genda kunda gutanga akarero nimba ujya ari mama mugisha yakinye role ariko yigisha rekana mama bafite ibitima mibi abantu baci ari abantu bamwase gushika kuri umunota uracumva neza abantu bamwase gushika kuri umunota bivanye n'ibyo yakinye mbe umukobwa ni yakina ari maraya agenda n'abakobwa gusomana mu bitanda ibiki bazo gufata gute bazoca baguma bamubona kwa kuri ndaye turi mu Burundi aho abantu bataratahura neza bino bikombe turi mu Burundi aho inuze apparence yawe abantu bashobora kugucira urubanza c'est l'apparence yawe wambaye nabi bakwita kuri ndaya kandi tori ndaya sindi kucumva neza wambaye neza bakwita kuri patron kandi atamahera ufise uracumva ku mpuzu gusa kuno wambara ati umuntu ararenga afise note kandi atanote ufise ni ukuvuga ico wereka abantu bobo kibinjiramo nyene ko ari ico nyene direct sindi kumucumva neza niyo mpamvu rero kwiyo kwiyubara mushiki wawe nabona uritonda wivugira make wamucisha make kandi umenye yuko burya nta kidashoboka kuri ino si abo bose bari ku rwego rwo hejuru n'umwanya wabo hamikini naco uze wirinde ikintu cyitwa ishari ishari rizotuma ivyiwawe utabishika kuvuba ishari rituma uzirika imigisha yawe kubera ishari kubera yavuga kana kwerekana ibyo ikintu cyitwa ishari uzikuremo uzotera imbere Ebana bwana Mugisha mwanya ntibyo ari kirenga mimi je numva noshimira Mugisha mu kibanza cawe cyane no kuri arandemeye umugani w'abanyarwanda aragu novuga ni umuvyeyi koko muri gende rero ni kino kintu nuno muntu ashobora kwicarika umuntu akamuhanura muri nanje ubwanje numva ari izindi mpanuro ndahakuye kandi numva byanyubatse numva twosezera amatugahetse yego ngenda ndangije ndamushimira cyane aramanuye impanuro nyinshi kandi nzozigendera cyane kuko je naje muri filime sinaje kwiyandarika sinaje kuvuga ngo filime ikimpindura uko ntarindi cyo nigira icyo ntari kuba kubera filime kubera success ayaha jewe naje gutanga nimba ari message ha mu buzima bwanje bubandanye nimba nubaha Imana nkomeze nubaha Imana sindi Imana yanje ngo ni kubera filime kuko filime ifisa izorangirira ariko jewe ubuzima bwanje ni burebure cyane yaba ndiho ni burebure kandi nibwo nzopfa buzokomeza bubandanye nifuza ubugingo budashira sinifuza yuko ivyanje byorangirira muri filime niyo ntumbero yanje ugasanga pardon ubuzisi ubuze nijoro ubuzisi yonyine irimo ibibazo bikomeye cyane isi irimo ingorane zikomeye cyane nico kabisa ubuzisi ubuze nijoro ni problème ni kibazo so guys isi yakanyagato warumugisha n'ubundi mugane wa Mugisha kwakira uzakongera dure na Mugisha
Numva ndakunda ikijanye na umuntu collabo ikijanye na collabo naco muzokivuganira inyuma hari ukuntu biba bitunganije je gusa numva ntangiye kwizera yuko ejo dushobora kubabona muhuriye muri movie imwe. Je ndasabye tuzokongera duhana mugisha kuko arafashije arampanuye impanuro nyinshi kandi je ndakunda umuntu amanura sinagira amahirwe yo kuronka abantu benshi bampanura sinagira amahirwe rero iyo umuntu ariko arampanura anyereka inzira nziza ndabikunda cyane n'inzu y'ibitabo genda guhaye karibu muhira uzoze muhira ndifuza kuzibona na madamu Aisha Vrema ndamukiriza bakoze no collabo mari basoya karirimbo ku rukundo ndaguhaye Vrema ikaze muhira uzoze yego ese after weekend uzoze muhira yego amatu nibaza byinshi tuzokunga byinshi natwe tuzokunga byinshi kuri wewe yego cyane tuzoganira mugisha akajambo kamwe canke tubiri rero mwibutse abantu ibikorwa byanyu aho bobisanga hanyuma durangiza nubise ko ni handi kuri Mugisha Media cyangwa kuri Madil TV cyangwa kuri Fasha Burundi TV hama ndabigusa cyane cyane abari kwarakurikirana bino biganiro bya Flash ni Flash TV ni Fresh TV fresh fresh ko ari fresh ni fresh ibintu ni fresh byose ni fresh tuvuga ibintu biri fresh tukavuga ibintu biri fresh mu cameraman yari fresh umujurist yari fresh urumva ba supporting bagire subscribe nkuko nkunda kubivuga subscribe ntacyo idutwara atari zanzigo gusa z'ikinyafrika urumva ntacyo zigutwara kora subscribe mwa kuri Fresh TV 257 kabisa yego hama dushigikirane muri gwa rukundo hama ndabatera kamu cyane abarundi bo bakagera babane basupporting ibikorwa by'aba artiste b'abarundi n'abanyarwanda ndazi kuba ni benshi badukunda kubikorwa byacu nabo nyine n'abasaba support babanye badusupportinga kuko byiza byinshi birahari tuko turategura byinshi hari filme cyane ngiye gutegura ikomeye cyane bwamana izo biri surprise ikomeye cyane ino filme mimata ibonetse ni filme izokwitwa Ntirenganya wamaze kuyizanira yitwa Ntirenganya iyo filme rero ndayibatuye mwese kabisa abafana bose bamugenda ndayibatuye ni filme muzemu tuko ndiko ndayitegura ama ni bande bazoyikinamo muzobimenya mwakoze cyane ni mwiza yadukoreye ibyiza kuko tutamwizera uwo mwiza wabeza This is Flash TV. We shine to progress.